Areka subire ndabahe ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mateka na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi abadukurikira muri mu makungu ya kure mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu tugira tubashikirize ku isaha amakuru aba azendutse avugwa mu bisata bitandukanye nka politike umutekano inkino ndetse no mu kibano. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni itekano munezero ntangere y'usubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze rero makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi aho abanyagihugu babandanya kwidogera ibyavuye mu matora yabaye kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 akaba yari amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine. Gusa turaza no kugaruka kubiko biravugwa n'umugambwe uri ku butegetsi na cyane umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ari we Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kubigaruka ko turabire hamwe ico yavuze ubagiriza umugambwe uri ku butegetsi kuba warivye amatora. Ibyo byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'ido nido. Turaza kandi kurabira hamwe kubiko biravugwa kuri Hussein Rajab. Hussein Rajab akaba yarahunze ubwo mu gihugu cy'u Burundi habaga kudeta nyene. Iyo kudeta ikaba yari yakozwe mu mwaka wa 2015 ikorewe wari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza. Ni mu gihe kandi Petero Nkurunziza kuri irigenekerezo hariko haribukwa imyaka 5 iheze uyu mugabo cyangwa se uyu Sebarundi yitambukiye cyangwa se yitavye Imana. Aho rero kuri uyu munsi hariko haribukwa imyaka 5 iheze uyu muvyeyi w'u Burundi yigendeye. Ibyo byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'izo nizo turabire hamwe ese Hussein Rajab nibimushikiye nibiki. Ibyo byose turaza kubibashikiriza uko hariko aravuga ko hoba hari igitero cateye Hussein Rajab ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu yaba amerewe nabi cyane ku buryo ashobora no kuhasiga ubuzima. Byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'ido nido ntimujye kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Turaza kandi kunyarukira kubiriko biravugwa mu ntara ya Rumonge aho hariko haravugwa icaha co kuba abana bariko barafatwa ku nguvu. Turaza kurabira hamwe abo bana bafashwe mbega ni bande se ababafashe baramaze gushengezwa mu butungane. Ibyo byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'ido nido ntimujye kure y'imbonesha kuri yanyu. Turaza kandi no kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu nkambi ya Musenyi irimwo impunzi z'abakongomani aho biko biravuga ko abanyekongo kuri ubu ngubu bamaze gufata ingingo yo gusubira mu gihugu cabo c'amavuko ca Kongo bivanye nuko ngo imfungurwa ziriko zirabura. Abanyagihugu rero izi mpunzi z'abakongomani zikaba ziriko ziridoga ko ziriko ziricwa n'inzara bigafatuma bafata ingingo yo gusubira mu gihugu cabo ca Kongo nubwo ico gihugu coba kikirimwo inzara ndetse n'intambara. Turaza kubigaruka ko byose ku buryo bw'ido nido nimujye kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'ido nido araza gushimikira kuri izo ngingo nkuru zikurikira twariko turababwira ku buryo bw'ipfunyapfunyo mu kanya ni ku buryo bw'ido nido. Reka mbanze ndabibutse mu fyonde sabone na partage niba mutarafyonda kugira muze murababambire kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero subire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'ido nido tugira duhere ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi aho rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo
atanga akaroro cyangwa se avuga ko ibiri ko biravugwa n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ngo yuko umugambwe CNDD FDD wo warivye amatora ibi byose ari ibinyoma, ndetse akanavuga ko abo bose bariko barabivuga ngo bakagombye kwitura ubutungane ndetse bakanadonda urwo urutoke nga baba barabakoreye amabi muri ico gihe c'amatora bose ngo bagashengezwa. Turaje twamye tuganira nyene mu kiganiro twagiranye nuhagariye umunyamabanga mukuru umugambwe ariko ubutegetsi Reverien Ndikuriyo mu kiganiro n'abamenyesha makuru yatubariye ko ngo ivyo byose byakirizwa umugambwe uri ku butegetsi ngo ari ububeshi ndetse ngo ari binyoma, ahubwo ngo abo babyagiriza ari abasi b'u Burundi nkuko ivyo byose yabitwiganiye. Naho rero mu yandi makuru Hussein Rajabu yahunze mu mwaka wa 2015 ubwo mu gihugu cy'u Burundi habaga kudeta ikorewe wari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza, kuri ubu ngubu ari mu mazi abira leta biranavuga ko kuri ubu ashobora no kwitaba Imana bivanye n'ibyamushikiye. Biravuga ko yarasaguwe amasase menshi ndetse kuri ubu ngubu amagara ye atifashe neza nkuko bishikirizwa na bamwe mu masoko yacu yadushikiye aho ibyo ngibyo byariko birabera. Tunyarukiye imusenyi ahari impunzi z'abakongomani kuri ubu ngubu ziriko zirasubira mu bice birimwo intambara baje bavuyemwo ngaha mu gihugu cabo ca Kongo. Mu misi heze impunzi zimwe z'abakongomani zaratanguye kuva mu ikambi y'impunzi ya Musenyi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi zisubira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, zisubira muri Kongo zija mu mazone ya Fizi ndetse na Uvira, nubwo hari intambara zibandanya zibica bigacika. N'ingingo zibwirizwa gufatwa kubera Kongo babayeho mu buzima bubi cane. Abo banyekongo bahunze bavuga ko batagishoboye ngo kwihanganira ubuzima bubi barimo bamwo ngaha muri iyi kambi ya Musenyi. Bavuga ko harimo nko kubura amazi meza, kubura uburyo bwo kwivuza ndetse ngo n'ibifungurwa byagabanijwe cane. Umwe yaduhaye ntavuga ko musaza we ngo yahisemwo gusubira ifizi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo nubwo hari intambara, yavuga ko ngo atabona akamaro ko kuguma ngaha muri iyi kambi ngo kubera ko ubuzima bugoye cane bishingiye ngo, kandi yashinze ntavuga ko ibi byashinzwe ntahe na Floribert impunzi yo muri iyo kambi, baravuga ko yafashe iyo ngingo mu ntango za Rusama ubwiwe ubuzima ni bubi ngo ngaha gusumba mu gihugu ciwe c'amavuko. Avuga ko ngo ibyashikiye mahuno vyerekana umwiheburo w'impunzi nyinshi yahashitse muri intwarane ari kumwe na se agwaye, yigana ati dawe yarababaye cane ntiyigeze aronka umuti wo kumuvura, yapfuye haheze indwi zitatu, nahisemwo gusubira mwisange muri Ndamukiza nta kindi nsigaranye co gutakaza. Imfashanyo y'amashirahamwe yararengeye, naho hari amashirahamwe make afasha ibibanza bibakira byararengewe. Hariho ishaka ryo gufasha ivyo nukuri, ariko uburyo buracari buke cane. Haracari urugendo rurerure kugira abo bantu bafashwe uko bikwiye, nkuko byashikirijwe n'umukozi umwe bo mu mashirahamwe afasha yanse ko amazina yiwe amenyekana. Ikambi y'impunzi ya Musenyi yubakiwe kwakira abantu 10,000 gusa, ariko kuri ubu irimwo abarenga 20,000 nkuko amasoko yacu abivuga. Ingorane z'akarere zibandanya ziyongera. Kuva mu ntango z'uyu mwaka intambara ziri hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse ubu bagenzura imigwa mikuru y'intara ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, akarere gatunze cane Butare. FARDC igisirikare ca Kongo, imigwi y'abagwanyi ba Wazalendo ishigikiwe n'indongozi za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamwe ndetse n'igisirikare c'u Burundi
vyatumye abanyekongo benshi bahunga igihugu cabo. Ivyegeranyo vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu vyerekana ko hari ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu rikorwa n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho nko muri Sud Kivu. Uburundi bumaze kwakira impunzi z'abakongomani zirenga 70,000 nimba bamwe bari bacumbitse imusenyi abandi bahitamwo kuguma kumbibe bizeye ko bazoca basubira iwabo vyihuta mu gihe umutekano woba ugarutse nkuko babishikiriza. Reka rero mbashimire bimwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza muri iki gitondo. Tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye.